munsi ico twari twifuza gushikiriza abarundi ntiyari jewe ubwanje ku gatwe kanje, ni jewe n'abandi bantu twiyumviriye tukavuga tuti Florian bariko bamuhora ubusa, bamuhoye kuvogera ubutaka bw'u Burundi. Murumva ko ivyo vyagira iki bigoye. Sinzi ko baba bafise amapreuve canke baba bafise ico bafatirako kugira bashobore gufunga umuntu gutyo, bamumarana umwaka, bamurungika ahantu i Muyinga, bananize umuryango wiwe kumugemurira. Urumva message twe twari dufise yari yoroshe, ni kuvuga tuti ko vyananiranye ko twatakanze bamuribere, bareke ako karenganyo, bareke kumucinyiza, bareke kumufata nyene uko bishakiye. Twibwiye tuti Florian n'umuvyeyi yarariha minervale y'abana, abamugemurira barananiwe, bararushe, iraremereye, ni ibirometero 300 buri musi. Reka basi du contribute, reka umuntu wese yumva umenga ico kibazo uwo muntu yararenganijwe, akumva umenga ararushe no kwama yumva izo nkuru ataca afise abikorako. Ni ukubwira abantu ati basi iyo nkuru ntiyabikubabaje, gira basi ico uterereye. Hama si guterera vya buri musi buri kwezi ngo umuntu azokwama abwira abantu ati turabasavye muterere ku bwa Florian. Oya, ni guterera uvuga uti nimuterere une fois pour toutes, rimwe gusa, hanyuma ayo mahera muzoba mutereye ni nk'imbuto utera mu murima ikazovyara izindi mbuto, canke utera igiharage kizovyara ibindi biharage. Donc c'est amahera ya consommation n'amahera plutôt ya production. Ni iciyumviro twaronse cyo kuvuga tuti reka tumufashe rimwe ribiryo, hama umunsi yabaye libere bizoba vyiza, ariko ko biguma biteba, reka basi dufashe abana biwe, dufashe abariko baramuca inyuma. Muti rero kuki twahisemo Florian, nuko Florian yari umujournaliste, kandi abantu bose bariko baradukurikirana barakunda gukurikirana inkuru za société civile iri en exil, kuko ni nkayo bitanga amakuru y'ukuri y'ibintu biriko biraba mu Burundi. Ubwo rero ko zijya nkuru zihora zibafasha bakazikurikirana, reka basi mufasha bahora babashikiriza ayo makuru, kuko nabo barabitangira. Jewe ku bijanye n'irekurwa ryiwe, ko bwanje mbona umenga uwushoboye kugira ico yokoze muri kirya gihugu kigatanga resultat, umuntu ashobora gukora bigatanga impact, mbona ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, ni first lady. Urumva nakamu tumuteye avugire Florian, avugire umuvyeyi. Arabizi neza ko Florian ataje gutera igihugu, arabizi ko Florian atari umubere rouge, umubere vert, arabizi neza ko ivyo bamwagiriza atari ivyo, kandi aranafise n'ububasha bwo kwirensenya kuri iyo dossier. Hama arashobora kwegera son mari akabimubwira, bicaranye bariko barasangira, akabimubwira mwijwi ryoroshe. Burya abagore bashika kure kurusha abandi bantu bose, kurusha abaministre, kurusha n'abajenero. Donc ku bwanje vraiment umuntu yoba yegereye Angeline Ndayishimiye yomushikiriza iyo message, turamusavye ashikiriza iyo message. Ego hariho mu innocente en prison, la seule femme journaliste muri Afrika afunzwe ni Florian, kandi afungiwe amafuti. Yaba basi byarafungiwe byari kuba ari byo umuntu yovuga ati ubwo n'urubanza rw'abavuga, ariko ibyo afungiwe kuko atari byo, aho ubwo n'urubanza rw'umutima. Nico gituma tuvuga tuti kuko ari urubanza rw'umutima, reka tubicishe kuri Angeline Ndayishimiye, abwira umugabo wiwe ati justice yasubiye gusara mu Burundi. Kandi na Ndayishimiye arakunda kwitogera justice y'u Burundi, burya arakunda kwidogera ubutungane, arakunda kwidogera abajuje, abaprocureur, amakosa bakora. Urumva mu makosa menshi bakora harimo n'iyo dossier. Donc akamo kacu nukuri uwoshikira Angeline akamutubwirira ati nyakubahwa, mwumvire amarira y'umuryango, amarira ya société civile, amarira y'abajournaliste, mudufashe kurikura umuntu wacu muba mukoze. Iyo niyo message umuntu yotanga. Iyindi message ni kuvuga uti
none ndayishimiye avuga ngo societe civile itahe yariko avuga ati nimutahe ndabafunge canke ni ibintu vyashitse nyene haza umuntu w'igikenye afise ubushobozi atazwi hama ndamufungisha none burya gufungisha umujournaliste ntibitanga isura mbi ku gihugu surtout umuhoro gusa ataco yagize umuhora ngo yarateye igihugu Eh, ho gutanga amakuru bingana no gutera igihugu urumva ivyo n'ibibazo byose twibaza urumva kamo vrema kambere kari kuri Angeline Ndayishimiye